Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahe ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru cyane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata ca politike niho turuze gutangurira amakuru yacu tukaza kurabira hamwe ko biriko biravugwa ngaha mu Burundi na cyane ko biriko biravugwa ko hoba hari umugambi wateguwe gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru duhawe n'amasoko yacu avuga ko hoba hari inama yateguwe na bamwe mu ba generali, biriko biranuganurwa ko bamwe mu bajenerali batandukanye bo bateguye umugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Mu gihe kandi twa tumaze iminsi tubabarira kubijanye n'amakuru avuga ko Evariste Ndayishimiye yoba arwariye mu bitaro, naho ntahandi rero arwariye mu bitaro vyo ngahi Bujumbura, niho yari amaze iminsi. Ariko hari amakuru twahawe n'amasoko yacu nk'uko twababariye ejo avuga ko Ndayishimiye, amakuru avuga ko Evariste Ndayishimiye yoba yavanywe mu bitaro vyo ngaha i Bujumbura agaca ajana mu bitaro vyo muri Tanzania. N'amakuru twahawe n'amasoko yacu acukumbuye ngaha i Bujumbura. Gusa nubundi amakuru twabandanyije kwegeranyirizwa na bamwe mu bahinga mu bijanye no kwegeranya amakuru, batubwiye ko Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ngo yoba ameze nabi cane, ndetse ari nayo mpamvu iri gutuma aho hariko harategurwa umugambi wo gushaka kumubogoza k'ubutegetsi. Prime Niyonga buramutswe igisirikare c'u Burundi hari mu bambere bariko barashaka kubogoza umukuru w'igihugu c'u Burundi, ariko siwe wenyine kuko afatanije n'abandi bakomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi, harimo nka generali Jacques Rakobuca, muramuzi neza karamutswe inama nkenguzamateka, ariko si wenyine harimo Haverien Ndikuriyo uramutswe umuganga uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, ndetse n'ibindi bihangage bikomakomeye na cyane nk'ibikora muri Conseil de Sage. Nivyo biriko biravuga ko Ndayishimiye adagikenewe kuba ari umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ndayishimiye bamwagiriza ibintu byinshi bitandukanye, harimo kuba yaratumye igihugu c'u Burundi gihura n'ingorane zitandukanye. Akaroro batanga harimo nko kuba igitoro caramaze kuba umuzi w'ibuye ngaha mu Burundi, imyaka ishika 6 irarumanye atanima ry'igitoro rigaragara ngaha mu Burundi. Ivyo byose bakabivuga rero bahereye ko vyatanguye mu gihe Ndayishimiye yashika ku butegetsi. Ariko bahinga mu vya politike na cyane abakurikiranira hafi ivya politike yo ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko kuba Ndayishimiye ariko arakora biriya byose ngo nawe atariwe, ahubwo ngo ari integuro y'urugamba yatangujwe ndetse n'abagwaniye CNDD-FDD igashika ku butegetsi, ndetse ari nabo bamubwira ivyo agomba gukurikiza, ndetse akaba arimo no guhuvya abanyagihugu. Gusa abanyagihugu itsinzi bavuga ko Ndayishimiye yamaze kubahorera amaboko imugongo, ndetse yamaze no kubapfukama mu nda, kuko iyo ngo baravye umukuru w'igihugu akoresha miliyoni 2 z'amarundi ku munsi mu byo ahaha, ngo nakamaramaza gakomeye mu gihe abanyagihugu b'u Burundi bo bahanzwe n'inzara idahera. Ndayishimiye yarumvikanye mu bimenyesha amakuru bitandukanye avuga amajambo y'agacamutwe, aho yavuga ko ngo u Burundi arafata nka Eden yo muri Bibiliya. Ariko harane makuru yatangaje agira ati kurongora u Burundi biragoye cyane, gutwara u Burundi ndetse no gutwara abarundi biragoye cyane. Vyumvikanaga ko newe ariko haricuza kuba ari umukuru w'igihugu c'u Burundi. Hari indi nkuru, hari andamaga jambo yize gushikiriza avuga ko ngo kuba baramujanye mu vya politike ngo bamuhemukiye cyane, ngiyo aza kuba ariko arikorera ibintu vye bwite, ngo kuri ngubu aza kuba ari umugwiza tunga akomeye, ndetse ari navyo bigaragaza ko adashobora kuzokwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka 2027. Ariko iyo uravye n'umundi bihangange bikomakomeye muri CNDD-FDD, aha twavuga bagaciye ubwenge ndetse n'abandi batandukanye ba Pontier gaciye ubwenge, muramuzi ko kuri ngubu ariko arakorera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari n'amakuru aduha avuga ko iyo bari karakorana n'umugwi witwaje Rwanda World Tabara, ndetse isaha n'isaha ashobora kugaruka mu Burundi agafata igihugu. Se wenyine kandi ari kumwe n'abandi mu basize bagize uruhara muri kudeta yakoze mu mwaka 2015. Aha twavuga Godefroid Niyombare ndetse na Hussein Rajabu, uyu muramuzi ko bamwita intwari y'urugamba, ari nawe yabohoje CNDD-FDD igashika ku butegetsi mu Burundi. Ibyo byose rero birateye ubwoba Evariste Ndayishimiye agaca atangura kugira ati ewe byanka byakunda sinduseye ko isaha n'isaha bino bihanganga vya CNDD-FDD na cane ibiri mwiragere rya Petero Nkurunziza birashobora kuntembagaza isaha n'isaha. Ibirabire rero Ndayishimiye kuri ubu ngubu ucubona ko ari mu marembera adashobora kuzokwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka 2027. Ariko kandi iyo uravye kuko nyinyurana kuri hagati y'ibihanganga vya CNDD-FDD na cane Haverien
Reverien Ndikuriyo ubona ko Ndayishimiye rero atagifise ijambo mu butegetsi bw'u Burundi nubwo agerageza kuvuga ngo azokwirukura ko uwo ari we wese ushaka kumurusha ubudahangarwa mu gihugu. Evariste Ndayishimiye yagirijwe gushaka gutembagaza kugandagura umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi wa nta wundi ni Reverien Ndikuriyo, ariko nawe ubwo ngo yamuhaga isumu. Murabizi ko Reverien Ndikuriyo vyaravuzwe cane mu bimenyeshamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga ko Reverien Ndikuriyo ashobora kuba yaryamiye ukuboko kw'abagabo, ariko vyagaragaye ko ngo yari yahawe isumu n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye. Bidatevye rero Reverien Ndikuriyo yarivuza muri Tanzania, murabizi ko yagiyeyo nyuma bikanka agaca aja gukanwa mu bihugu vy'Abarabu, niyagiye kuvurirwa bamuha imiti ngo barabe ko yabasha kongera kugarukana ubuzima. Yaragarutse bidatevye rero acagaruka mu Burundi. Akimara kugaruka nawe yaciye ararahira ararengwa avuga ko bitazokoroha mu gihe azoba akibona Ndayishimiye agihema, avuga ko azokora ibishoboka vyose akamukura ku butegetsi kandi ngo nawe azakora ibishoboka byose akamwishura ivyo yamukoreye. Ivyo yashaka kumvikanisha nta bindi, yashaka kugira ngo nawe avuge ko azomuhisa nk'ivyo yamuhaye. Rero Reverien Ndikuriyo yasizwe abigeze ko hari amakuru dukura mu kinyegera avuga ko ngo hoba hari umuvinyu Reverien Ndikuriyo yahaye Evariste Ndayishimiye ngo kandi uwo muvinyu ukaba warimwo ishano, bityo rero bikaba ari bimwe birimo biratuma kuri Ndayishimiye magara yiwe atifashe neza. Ndayishimiye yari yarahiye ko ngo Reverien Ndikuriyo atazosubira kurongora umugambwe CNDD-FDD Ndayishimiye agitwara Burundi, ariko vyaramontaye kuwa amazi bituma Ndayishimiye atsindwa ivyo yari yihaye kuri Reverien Ndikuriyo. Murabuzi ko ari we ramutswa umugambwe CNDD-FDD, bityo rero Ndayishimiye ataco ashobora gukora ku butegetsi bw'u Burundi. Reverien Ndikuriyo rero biriko biranuganwa ko ari we ashobora kuzohabwa amabanga yo kurongora Burundi, na cyane ko abagumye banga ba CNDD-FDD ndetse n'ibihangange byo muri CNDD-FDD nk'ibikora muri Conseil de Sage ndetse n'abagenerali batandukanye bavuga ko bazoshigikira Reverien Ndikuriyo kuko ngo we ari umugabo wijunja n'ijambo, ngo ashobora kuzobavuganira ndetse agakemura n'ibibazo vyose bihanze Burundi. Hari n'andi makuru kandi tuza kubageza ko ku buryo bw'idonido nayo tukabashikiriza kubijanye n'ibandanya bivugwa ngaha mu Burundi kubijanye n'ibintu biteye ubwoba biriko birakorwa n'abanyagihugu bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bariko baravuga ko ngo kuri ubu abagabo bo mu Burundi bafise ubwoba ntangere ngo bivanye nuko imitima irahagaze, bivanye nuko ngo hoba hari ibiriko biranuganurwa ko hari umugambi ngo wari kurakorwa n'abanyagihugu ba Kongo na cyane ibijanye n'amarozi, ngo umunyagihugu Burundi ngo iyo gusuhuje uri umunyekongo ngo bivuze ko uca ubura ibihimba vy'irondoka ku bagabo, naho kubigeme guca ubura amabere. Ibyo byose ni ibiriko biravuga ku mbuga ngurukanabumenyi, turaza kubigaruka ko buryo bw'idonido tuze kubashikiriza n'andi makuru yose atandukanye turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido tubashikirize. Ico musabwa gusa ni ugukurikira mukaba bambere kuba mu ubasha gupyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo muze muri babambere kubona notification zicanye n'amakuru mashasha tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Uti rero muri politiki y'u Burundi biteye bite kuri Ndayishimiye ariko ari ku ruho rw'amazi isaha n'isaha, murashobora kumva umutima wagudutse, ariko ico siko ico gikomeye cyane. Aho gikomeye cyane nuko hari umugambi karundura wateguwe n'abagenerali batandukanye, abo nta bandi barongowe na apre n'urongoye igisirikare c'u Burundi ni Prime Niyongabo ndetse n'urongoye inama nkenguzamateka. Muramuzi ko ari Jacques Ndirakobuca kuri ubu ari mu nama nkenguzamateka, ariko yahoze aramutswa yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, yari we yasubirijwe na Nestor Ntahontuye. Nestor niwe kuri ubu ngubu aramutswa inama aramutswa igihugu cyangwa se niwe mushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Akaba kandi Jacques Ndirakobuca nawe yari yasubiriye Alain Guillaume Bunyoni. Alain Guillaume Bunyoni muramuzi ko ubu ngubu yajanwe mu mpimba, yari yajanwe mu gasho, yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye ndetse no gushaka kugandagura umukuru w'igihugu yifashishije amangete. Vyaravuzwe cyane ko yari yashatse kwiba n'umupfumu wa Ndayishimiye, ariko si byonyine yagirizwaga, hari harimo no kunyonora amatungo y'igihugu. Ivyo byose rero vyatumye ajanwa atabwa mu mvuto, ariko si gutabwa mu mvuto gusa kuko kuri ubu ngubu amagara ya Alain Guillaume Bunyoni ntabwo yifashe neza. Twe twababariye kubijanye n'amagara ya Alain Guillaume Bunyoni aho yari yajanwe mu bitaro vya Gitega
ariko bikaza kuvuga yuko atameze neza isaha n'isaha nawe ashobora kuryamira ukuboko kw'abagabo. Gusa iyo uravye muri iyi minsi ubona ko ivyarengeye Minyoni vyabaye nk'ibituje kuko atakivugwa cane, bigaragara ko kuri ubu ngubu amagara yiwe ashobora kuba ariko aragaruka nyuma yuko rero Jacques Ndirakobuca asubiriye arenga Minyoni yabaye umunuko yabaye ariwe nyene yarasigaye ari mushikiranganje wa mbere. Nyuma yaho rero hari amakuru twabahaye yavuga ku bijanye no kuja habwa akaruhuko k'izabukuru kataragera kuri Jacques Ndirakobuca. Vyagaragaraga ko ari uburyo bwihuse bwo gushaka kumukura ku butegetsi, ariko asanga Ndayishimiye ntabwo ari gufata ingingo zibiriye. Murabizi ko twababwiye ku bijanye na Conseil de Sange rimwe bihangange bikomakomeye. Ahangaha rero twababwira nk'uramutswa inama nshingamateka wa nta wundi ni Gelas Ndabirabe. Uyu ni ufata ingingo zibereye ndetse n'abandi bose bakorana muri Conseil de Sage, ari naco caje gutuma mufatira ingingo yo kumujana mu nama nkenguzamateka ngamwegere bazobone uburyo bwihuse bwo kwikurako Ndayishimiye. Iyo uravye rero ibihanganga vyo muri CNDD FDD ndetse na cane n'abagumyabanga bose ndetse n'abanyagihugu muri rusange bose ubona ko bikuye ku butegetsi bwa Ndayishimiye atanumwe amushigikiye, ariko kandi abari mwirage rya Petero Nkurunziza na cane bo bavuga ko isaha n'isaha Ndayishimiye ashobora kuzokwisanga ari mu mazi abira. Hari rero ivyo twariko turabashikiriza bijanye n'iyo nkuru y'umutekano utifashe neza mu Burundi ndetse n'ibijanye na coup d'etat iriko irategurwa n'ivyo bihangange biriko biravuga ko hari inama yoba iriko irabera i Bujumbura irongowe na Prime Niyongabo w'umutwe w'igisirikare c'u Burundi ndetse n'abandi ba generali bakomakomeye. Aba bose iyo nama nta kindi iriko irarabira hamwe no gushaka uzosubirira Ndayishimiye, ariko hari abari bariko baratubarira bati iyo Ndayishimiye aza kuba yaravyaye abahungu bijunja n'ijambo nka Petero Nkurunziza kuri ubu umuhungu we niwe yari kuzaca amusubirira, ariko ngo abahungu biye bose ngo ni birofa, ngo nta numwe ashobora kuzokwitoza mu kiringo co kuba umukuru w'igihugu. Bigaragara ko rero Ndayishimiye ibara ryamaze kugwa adashobora kuzobona umusubirira, ariyo mpamvu ngo bifuza kuzomusubirira cyangwa se kumutembagaza ku butegetsi ngo kugira ngo abandanye yoreka igihugu. Prime Niyongabo twe twababwiye kuntu bahanganye cane ashaka kugira ngo agiye kuba yafata abasirikare basubize muri Kongo. Prime aramurahira amubara ko adashobora kongera kohereza abasirikare muri Kongo ngo bivanye nuko nabagiye bose bahagandagure kandi ataco bari kubarapfira, ariko murabizi neza ko nubwo bari kubarapfa hari umugambi wateguwe na Ndayishimiye ndetse na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Uwo mugambi rero nta wundi wari umugambi wo gushaka kugira ngo azaramwohereza abasirikare nawe amufashe ngo kumuha amadolari bivanye nuko ngo azoba yamufashije mu mutekano, ariko ayo madolari amuha ntaco amariye abanyagihugu Burundi. Byose no gushira mu isaho ya Ndayishimiye, ndetse ibintu bibabaza abanyagihugu Burundi bakavuga ko abana b'u Burundi babandanya kugwa muri Kongo ataco bariko barazira, ndetse bakavuga ko Ndayishimiye yamaze gutanga igihugu cyangwa se yamaze kugurisha igihugu muri Kongo ngo kuri ubu ngubu ataco akimariye. Ibyo byose rero bibabaza abanyagihugu Burundi ndetse n'amakungu akabibona akinumira, ariko birateye ishavu. Rero ico nico ciriko cyatuma abajenero batandukanye ndetse n'abanyapolitike na cane abakora muri Conseil de Sage bariko baraca ku bite no ku mabuye kugira ngo barabe ico bakora kugira ngo bikure ko intwaro ya Ndayishimiye yamaze kubabura zigufwa, ndetse banavuga ko yamaze kubabohera amaboko imugongo. Ayo niyo makuru ke dufise kuri aya mango. Turaza gusubira mu makuru n'umuntu araza kubageza ko ejo ndabisabira gusa mu cyende suvure partage ndetse na sabone kugira ngo muze muraba mbere ko namakuru n'ibiganiro tuba tubashikiriza kuri iyi saha. Namakuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza burimi irwi Kirundi. Ndabashimiye rero amakuru reka tube tuyasozereye ngaha, turaza gusubira n'ubundi amakuru yacu araza kubagezwe ko abari jya nino batandukanye mu micungura itandukanye igihugu cy'u Burundi, bari mu ntara mu ducimbiri amazone amakomine byose muba murimo muragudukurikira muherereye. Reka mbashimire ko mwari kumwe natwe. Amakuru yacu tuyasozereye ngaha, tuza gusubira n'ubundi makuru araza kubagezwa.